kuko incungu ya mbere ikomeye ni bihome wewe yemeye kwigura umwami. Murumva ko Uburundi ni igihugu c'abantu bankakagaye. Nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe. Igihe abadagi baza, Abarundi baragwanije abadagi imyaka 7. Ico gihe kirerekana neza ko hari Abarundi koko bazi no kwitangira igihugu cabo, kuko incungu ya mbere ikomeye ni bihome wewe yemeye kwigura umwami. Murumva ko Uburundi ni igihugu c'abantu bankakagaye. Nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe. Intayo kwikukira rero twayirose inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni. Ariko naho twari turose intayo yo kwikukira, ntibyaciye bitungana kuko uwo mugera w'igikoroni ntiwaciye uva mu Burundi. Hari imigwi ibiri, hari Abarundi b'ibipfamutima batemera ko ako gateka k'igihugu kagaruka, hakaba n'Abarundi rero b'umutima bagwanira iryo teka ry'Uburundi, aribo bari barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Rero abo bari bashigikiye abakoroni batashaka kwikukira, uwo mugera wagumye bakurikira. Nico gituma twagumye tugira ingorane muri kahise gushika mu 2000, niho novuga 2005, aho tusubiye kugarukanira intwaro ya demokrasi. Ico gihe Abarundi bose bari ngabo, umurundi wese yagendana icumu n'umuheto kuko yamaze ku rugamba rutera. Ubu rero mu gihugu cacu ako karanga ko gukunda igihugu no kucigura dutegerezwa gusubira kukavukisha mu mitima yacu. Murabonye ingabo z'igihugu sizi gusa, ni ingabo zizi kwitangira Uburundi, zikitangira mbere n'ibindi bihugu. Igihe twari ko dutangura kubaka izi ngabo mubona uno munsi, murazi ntivyari vyoroshe, ariko kubera uwo mutima w'Abarundi wuko dutegerezwa gukingira igihugu, kubaka ingabo z'igihugu n'inyamiramabi ntivyatugoye. Ariko rero dutegerezwa kugaruka ku karanga. Nico gituma mu ngabo z'igihugu twaraye dufashe iyindi ntumbero yuko Abarundi twese dutegereza kwiyumva mu igihugu, kandi ko dutegerezwa kugikingira no kukigwanira. Hariho rero umugwi w'inteko mu rwego rwo kwivuna basi, dushaka ko aribo bazoguma bigisha Abarundi kugwanira igihugu ndetse no kugiteza imbere n'urugamba. Rero uno munsi twumve ko kwikukira no kwikurako agasuzuguro. Kugira wikure ko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira. Nta muntu avumba bahicubahira. Muze murabe hose umuvumvyi bama bamushira ku ruhande, nta muntu asega bahicubahiro. Akararo gato inotanga, muri iyo minsi heze twahora tuja kuvumba ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru.
mwumve ako kamaramaza mwibaza yuko hajya badutiza twaragura muga naho twagura baguma bavuga ati none ico gihugu ntigishoboye kwigirira ikibuga cy'umupira w'amaguru ariko abarundi mwese kubera kwanka gasuzuguro mwaraterereye turiyubakira iki kibuga turaciyubakira none ngiki ejo twaragikwanguye ubu hasigaye yuko rero tuzocinjira icese twarabonye ko ari ikibuga gikwiye kandi cemewe nagira mbere mumfashe dukomera amashi Imana yacu kuko n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryaramaze kwemeza ko iki kibuga gikwije vyangombwa ubu rero turiko dutegura yuko tucinjira murumva yuko karagasuzuguro kandi murazi yuko twavuze tuti tugira tukore igikorwa cy'iteka operation agateka none ntibona ko agateka turiko turakagarukana ndibuka ngaha ivyabona biriho abagize umugwi warujeje kubaka iki kibuga ndababwiye nti dutegerezwa kubaka gishasha isambura iki tubake bishasha bose bagiye mu kajembegete bati none tuzokurahe uburyo nca ndabwira nti je ndazi ko bizoshoboka sambura baratinya umunyamabanga mukuru w'umugambwe CDF ndaravyibuka ejo twavye tubivuga baratinye bose nije niyiziye turagisambura kugira tubake gishasha Imana rero yadufashije mwese ndabakeje kuko mwaragiterereye kandi iki ni kimenyetso yuko abarundi bashoboye n'ibindi tuzobikora kandi biruta no ngaha ndakeje rero abarundi bose bagiye ku kivi kugira ngo umurundi wese aronke ico afungura kuko tugiye gusega ivyo kurya naho nyene nakagaye kubona rero abarundi baragiye ku kivi ku buryo umunwa uronke ico ufungura niteka rikomeye cyane hari haho nagiye barambaza bati mbega mwebwe musumirahe ndababwira nti twebwe dufungura ivyo twirimiye ngo birashoboka ndabwira ko bishoboka baca baradukeza none nanje ndakeje abarundi ndakeje kandi abarundi ku ntambwe baraye bateye intambwe yerekana ko tudakwiye kubusimbira hamwe abarundi mu vya politike twarerekanye ko dukuze yuko tudakwiye kubusimbira hamwe dukwiye gutora abaturongora kandi babona none rero mboneye akaryo gukeza abarundi twese kuko n'amakungu yaratangaye kera yahora abona ko turi abanyakajagari tutabishoboye batarimwo ndakeje kandi n'abatowe abatowe ndabakeje cyane ndabakeje kuko tubazeyemo vyinshi umwaka twawitiriye umwaka wa mbere mu rugendo rugana uburundi buteye imbere dukeneye rero indongozi zihabona indongozi mboneza ntidukeneye indongozi zimwe ziza kurondera ivyicaro gusa dukeneye indongozi mboneza none rero ko abarundi bagiye hamwe bagahundara ku ndongozi zifise akarangamutima kamwe turizeye neza yuko aho bukera zizodufasha kugira ngo duteze imbere amakomine yacu duteze imbere intara zacu duteze imbere igihugu kugira rero igihugu gitera imbere gikenera indongozi zimboneza indongozi mboneza si yindi yo kwicara mu biro gusa indongozi mboneza iragenda mu bene gihugu ikumviriza ivyo bakeneye hanyuma nayo ikabafasha kubona ico bokora n'inzira bofata indongozi igenda ikicara ngaho ikibera hatara kimwe iri kurakorera bene gihugu iyo ntibikwiye dutegereza rero kuronka indongozi mboneza
hariho ivyo twama turiko turanegura ku ndongozi, aho usanga afise dosiye akayimarana umwaka mu biro atana kimwe arakora. Indongozi zama zirindiriye ngo sindabona intumbero, ngo banzunyereke ivyo nkora. Iyo si ndongozi. Nico gituma tugiye guhindura ingendo muri iyi minsi igiye kuza, kugira ngo igihugu cikukire koko cumve ko gifise agateka, kiba gifise abenegihugu bumva kandi bakumvira. Ubusimbira hamwe ntibushobora guteza imbere igihugu, abantu bagayana ntibashobora guteza imbere igihugu. Kugira igihugu gitera imbere turumviriza indongozi, hanyuma tugakora ibitegerezwa kugira ngo igihugu gitere imbere. Ahaza kuba ukwikukira nyakuri, haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe. Ko rero twaraye twerekanye ko tugize urunani mu matora, ubu rero tuje ku kivi twiteze imbere, tuve mu gasuzuguro. Iterambere n'urugamba, iterambere riravuna. Hariho abantu biyumvira yuko igikorwa bakora bicaye kizobateza imbere. Uri umushoferi utaronse ivyo ufungura ntubuteye imbere naho ufise amahera. Ukazoba uri umunyezamu ntubuteye imbere naho ufise amahera, kuko urashaka kubura ivyo ufungura. Kugira wumve ko wateye imbere utegerezwa kuronka ikintu ushora. Ico nama nakivuze, umuntu adafise akantu na kamwe ashora ntashobora kuvuga yuko yateye imbere. None rero mwumve ko kugira uronke ico ushora biravuna, kuko kugira uronke ico ushora uba uriko uvyaza umusaruro itunga kama Imana yaturemeye. Abantu rero batera basubiza inyuma igihugu muri uwo mwidegemvyo mu gateka k'igihugu. Abantu bahungabanya umutekano barasubiza inyuma agateka k'igihugu. Abo ntibemera iterambere. Indongozi irenganya, ikarya igiturire, igasesagura itunga ry'igihugu, iba yanka iterambere, ntishaka ko igihugu kigira agateka. Umudandaza acisha mu binywabi ibicuruzwa vyiwe, atemera gutanga amakori n'amatagisi, uwo nawe nyene ntashaka ko igihugu kigira agateka, kuko ntashaka ko gitera imbere. Ikinebwe cama kwirigara kigashaka gufungura ivyo kitarondeye, uwo nawe nyene ntashaka iterambere, no kuvuga yuko adashaka agateka k'igihugu ciwe. Nico gituma rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo nkeze abitanze kurusha abandi bagiye imbere, kugira ngo igihugu cacu kigume gihagaze neza, gifise umutekano, ndetse tugwanye nabo bose bagwanya iterambere. Ntitwafashe benshi. Abarundi cari igihugu cifashe kandi barankakagaye. Rumariza yaraje mu Burundi ashaka abarundi atwara babagurana ngo baje kubagira abaja, ariko abarundi baramugwanije baranka yuko hari umurundi n'umwe atwara. Ivyo birerekana ko abarundi cari n'igihugu c'abantu bankakagaye, igihugu kitavogerwa. Igihe abamisiyonari baza ubwa mbere bagize ngo bamenere Rumonge na Nyanzarake, naho nyene abarundi barabagwanya. Uburuhiro baja kwinjirira imisugi. Abo bamisiyonari ngo bari bazi yuko baje gusambura imana z'i Burundi, bashitse basanga dusenga imana imwe, bapfuma bavuga ati basi duhindure izina ry'Imana tuyite Mungu, kuko basanze yitwa Imana n'ubu yitwa Imana, ariko bo baca bavuga ati dupfume tuyita Mungu. Igihe abadagi baza,
abarundi baragwanije abadagi imyaka 7. Ico gihe kirerekana neza ko hariho abarundi koko bazi no kwitangira igihugu cyabo, kuko incungu ya mbere ikomeye ni bihome wewe yemeye kwigura umwami. Mwumva ko Uburundi ni igihugu cy'abantu bankakagaye. Nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe. Intayo kwikukira rero twayirose inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni, ariko naho twari turose intayo kwikukira ntibyaciye bitungana, kuko uwo mugera w'igikoroni ntiwaciye uva mu Burundi. hari imigwi ibiri, hariho abarundi b'ibipfamutima batemera ko ako gateka k'igihugu kagaruka, hakaba n'abarundi rero b'umutima bagwanira iryo teka ry'Uburundi, aribo bari barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Rero abo bari bashigikiye abakoroni batashaka kwikukira, uwo mugera wagumye bakurikira. Nico gituma twagumye tugira ingorane muri kahise gushika mu 2000, niho novuga 2005, aho tusubiye kugarukanira intwaro ya demokrasi. Ico gihe abarundi bose bari ngabo, umurundi wese yagendana icumu n'umuheto, kuko yamaze ku rugamba rutera. Ubu rero mu gihugu cyacu ako karanga ko gukunda igihugu no kucigura dutegerezwa gusubira kukavukisha mu mitima yacu. Murabonye ingabo z'igihugu sizi gusa, ni ingabo zizi kwitangira Uburundi, zikitangira mbere n'ibindi bihugu. Igihe twari ko dutangura kubaka izi ngabo mubona uno munsi, murazi ntivyari vyoroshe, ariko kubera uwo mutima w'abarundi wuko dutegerezwa gukingira igihugu, kubaka ingabo z'igihugu n'inyamiramabi ntivyatugoye. Ariko rero dutegerezwa kugaruka ku karanga. Nico gituma mu ngabo z'igihugu twaraye dufashe iyindi ntumbero yuko abarundi twese dutegereza kwiyumva mu igihugu, kandi ko dutegerezwa kugikingira no kukigwanira. Hariho rero umugwi w'inteko mu rwego rwo kwivuna basi, dushaka ko aribo bazoguma bigisha abarundi kugwanira igihugu ndetse no kugiteza imbere n'urugamba. Rero uno munsi twumve ko kwikukira no kwikura ko agasuzuguro. Kugira wikure ko rero agasuzuguro nuko uba wigaba ukigaburira. Nta muntu avumba bahicubahira. Muze murabe hose umuvumvyi bama bamushira ku ruhande. Nta muntu asega bahicubahiro. Akarero gato inotanga, muri iyo minsi heze twahora tuja kuvumba ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru. Mwumve ako kamaramaza, mwibaza yuko hajya badutiza twaragura, mugana aho twagura baguma bavuga ati none ico gihugu ntigishoboye kwigirira ikibuga cy'umupira w'amaguru. Ariko abarundi mwese kubera kwanga agasuzuguro mwaraterereye, turiyubakira iki kibuga, turaciyubakira. None ngiki ejo twaragikwanguye, ubu hasigaye yuko rero tuzocinjira icese. Twarabonye ko ari ikibuga gikwiye kandi cemewe. Nagira mbere mumfashe dukomera amashi Imana yacu. Kuko n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryaramaze kwemeza ko iki kibuga gikwije vyangombwa. Ubu rero turiko dutegura yuko tucinjira.
mwumva yuko karagasuzuguro kandi murazi yuko twavuze tuti tugira tukore igikorwa cy'iteka operation agateka none ntibona ko agateka tuzo turakagarukana ndibuka ngaha ivyabona biriho abagize umugwi warujeje kubaka iki kibuga ndababwiye nti dutegerezwa kubaka gishasha sambura iki tubake gishasha bose bagiye mu kajembegete bati none tuzokurahe uburyo nca ndabwira nti je ndazi ko bizoshoboka sambura baratinya umunyamabanga mukuru w'umugambwe CDF taravyibuka ejo twavye turivuga baratinye bose nije niyiziye turagisambura kugira tubake gishasha Imana rero yadufashije mwese ndabakeje kuko mwaragiterereye kandi iki ni kimenyetso yuko abarundi bashoboye n'ibindi tuzobikora kandi biruta no ngaha ndakeje rero abarundi bose bagiye ku kivi kugira ngo umurundi wese aronke icyo afungura kuko tugiye gusega ivyo kurya nawe nyene nakagaye kubona rero abarundi baragiye ku kivi ku buryo umunwa uronke icyo ufungura n'iteka rikomeye cyane hari haho nagiye barambaza bati mbega mwebwe musumirahe ndababwira nti twebwe dufungura ivyo twirimiye ngo birashoboka ndabwira ko bishoboka baca baradukeza none nanje ndakeje abarundi ndakeje kandi abarundi ku ntambwe baraye bateye intambwe yerekana ko tudakwiye kubusimbira hamwe abarundi mu vya politike twarerekanye ko dukuze yuko tudakwiye kubusimbira hamwe dukwiye gutora abaturongora kandi babona none rero mboneye akaryo gukeza abarundi twese kuko n'amakungu yaratangaye kera yahora abona ko turi abanyakajagari tutabishoboye batarimwo ndakeje kandi n'abatowe ndabakeje cyane ndabakeje kuko tubazeyemo byinshi uyu mwaka twawitiriye umwaka wa mbere mu rugendo rugana uburundi buteye imbere dukeneye rero indongozi zihabona indongozi mboneza ntidukeneye indongozi zimwe ziza kurondera ivyicaro gusa dukeneye indongozi mboneza none rero ko abarundi bagiye hamwe bagahundara ku ndongozi zifise akarangamutima kamwe turizeye neza yuko aho bukera zizodufasha kugira ngo duteze imbere amakomine yacu duteze imbere intara zacu duteze imbere igihugu kugira rero igihugu gitera imbere gikenera indongozi zimboneza indongozi mboneza si yindi yo kwicara mu biro gusa indongozi mboneza iragenda mu bene gihugu ikumviriza ivyo bakeneye hanyuma nayo ikabafasha kubona ico bokora n'inzira bofata indongozi igenda ikicara ngaho ikibera hatana kimwe iri kurakorera bene gihugu iyo ntibikwiye dutegereza rero kuronka indongozi mboneza hariho ivyo twama turiko turanegura ku ndongozi aho usanga afise dosiye akayimarana umwaka mu biro atana kimwe arakora indongozi zama zirindiriye ngo sindabona intumbero ngo banzunyereke ivyo nkora iyo sindongozi nico bituma tugiye guhindura ingendo muri iyi minsi igiye kuza kugira ngo igihugu cikukire koko cumve ko gifise agateka kiba gifise abenegihugu bumva kandi bakumvira ubusimbira hamwe ntibushobora guteza imbere igihugu abantu bagayana ntibashobora guteza imbere igihugu kugira igihugu gitera imbere turumviriza indongozi hanyuma tugakora ibitegerezwa kugira ngo igihugu gitere imbere ahaza kuba ukwikukira nyakuri haba abanyamwete bakunda ibikorwa kugira ngo
bashobore kwerekana neza ko bishoboye kandi bifashe. Mu gasuzuguro iterambere n'urugamba, iterambere riravuna. Hariho abantu biyumvira yuko igikorwa bakora bicaye kizobateza imbere. Uri umushoferi utaronse ivyo ufungura ntubuteye imbere naho ufise amahera. Ukazoba uri umunyezamu ntubuteye imbere naho ufise amahera kuko urashaka kubura ivyo ufungura. Kugira wumve ko wateye imbere utegereza kuronka ikintu ushora. Ico nama nakivuze, umuntu adafise akantu nakamwe ashora ntashobora kuvuga yuko yateye imbere. None rero mwumve ko kugira uronke ico ushora biravuna kuko kugira uronke ico ushora uriko uvyaza umusaruro itunga kama Imana yaturemeye. Abantu rero batera basubiza inyuma igihugu muri uwo mwidegemvyo mu gateka k'igihugu. Abantu bahungabanya umutekano barasubiza inyuma agateka k'igihugu. Abo ntibemera iterambere. Indongozi irenganya ikarya igiturire igasesagura itunga ry'igihugu iba yanka iterambere, ntishaka igihugu kigira agateka. Umudandaza acisha mu binywabi ibicuruzwa vyiwe atemera gutanga amakori n'amatagisi, uwo nawe nyene ntashaka igihugu kigira agateka kuko ntashaka ko gitera imbere. Ikinebwe cama kwirigara kigashaka gufungura ivyo kitarondeye, uwo nawe nyene ntashaka iterambere, no kuvuga yuko adashaka agateka k'igihugu ciwe. Nico gituma rero muri aka kanya nagomba kuhafatira kugira ngo nkeze abitanze kurusha abandi bagiye imbere kugira ngo igihugu cyacu kigume gihagaze neza gifise umutekano, ndetse tugwanye nabo bose bagwanya iterambere. Nitwafashe benshi, nagira ndabahamagare kuko ni bane gusa. Uwa mbere ni Lieutenant Colonel de Police Mugisha Audace OPN 1376. Uwugira kabiri ni Kapitene Habarugira Aimable. Uwugira gatatu ni Lieutenant Ndayisaba Richard. Uwugira kane ni Caporal Chef Ninganza Richard. Abo nibashike ngaha kuko barakoze birashimwa. Uyu wa mbere Lieutenant Colonel de Police Mugisha Audace yaragwanije bimwe biboneka abantu bama bashaka gusahura igihugu bacisha ibintu mu binywabi bwabo butare yabikawa. Akorera mu ikomine ya Kabarore. Iyo komine irimwo abantu bari monogoje gushikaho bamubona nk'umwasi wabo. Rero iyo ubonye umwasi yidodomvye ucumenya yuko hariho umukozi. Uyu rero nawe turamukeza kuko murumva ko yakoze ibikora inka, aragaruza ibitari bike, arabuza ikawa gushoka iciye mu binywabi, arabuza ubutare gushoka buciye mu binywabi. Nico gituma rero tuza kumuha agashiro kabute k'imiliyoni 5. Aba batatu nsa n'ubavugira rimwe, abarahagarariye igihugu barahagateka urwego rwo kwivuna basi. Twarabatumye kugira ngo bakinge umwasi ataradushikira. Murazi ko umwasi yagira yinjirire ngahi Kongo, baragiye baritaga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. Aba baritaze kurusha abandi ku buryo no munsi twari dufise amahoro nuko bafise abo batinya. Aba rero nabo
turabaha ikidari cy'umwaka katwongere izi ntwazangabo zibiri turaziha imiliyoni zine hanyuma na kaporale chef n'inganza Richard nawe tumuha imiliyoni 3 kugira ngo tubatere intege. Turazi yuko ingabo twatumye zarakoze nihaba turi mu mahoro nitwaba twatunganije amatora neza nitwaba uno munsi tumerewe neza mumenye ko ingabo twarungitse gukinga hajya hakurya zadukingiye. Nagira ndasabe mbere musubire muzikomera amashi. Naba twashoboye kubona ko twoshira imbere y'abandi ariko abakoze ni benshi cyane. Nagomba rero mu guheraheza mpereze ku mpanuro nkeyi nk'uko twamaduhanurana iminsi yose. Nagomba bwa mbere abarundi tubanze dutegere icari cyo kwikukira. Umurundi wese iyo agize ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorerwa umuti hanze, uwo murundi ntaramenya icari cyo kwikukira. Twama tubibona akeshi mbere twiyumvire yuko boba ari abagifise kagatima kaba PDC, bamwe n'ubu batarumva ko barikukira bazi ko batwarirwa mu mahanga. None rero nagira mpanure abo barundi muvi buzimu muji buntu mumenye ko igihugu cy'u Burundi carikukiye, nta kindi gihugu na kimwe cyashyiramwe na rimwe rizoza kugaba u Burundi ngahi wacu. Niba ikibazo cyawe kijanye hanze nuko utayigira umutima wo gukunda igihugu cyawe, kandi urugero rero dupimira ko nico. Hariho abantu babonye abene gihugu batabatoye baca biruka muri ONU no muri Union Africaine ngo batabara. Aho kuja mu bene gihugu ati hanyuma murazopfuma mundabagiza, noneho nizomutora. Abo berekana yuko bagifise umutima w'aba PDC yuko ibibazo by'u Burundi bitorerwa umuti hanze. None rero ndabasavye basubize umuzirikanyi wabo mu kibanza, Barundi bamenye ko Barundi tuzokwaba dutorera ibibazo byacu umuti turi ngahi Burundi nyene. Ndetse mbere turavyoroshe ubu twama twicaranye tuza turaganira. Ubwa kabiri ngaruka ku ndongozi, twaraye tuvuye mu matora, ubu tugire iyindi ntambwe. Ubu mumenye yuko ibikorwa byose tuzobikorera mu ntara. Indongozi rero itabona hamwe bita ku kibuga aho ibikorwa bikorerwa. Iyo ndongozi yo birakinjura ikaja kwiga ingene barongora abandi. Mwijambo ry'Imana handitse ngo udashoboye gutunga umuryango wawe woshobora gutunganiriza abandi gute. Handitse kandi ngo ugutanga bisumba guhabwa, none uzotanga iki udafise? Indongozi rero uno munsi ndabasavye nimwamushaka ko Burundi bugira agateka, nimwamushaka ko tuva mu gasuzuguro, mwese muje ku kivi, ntihagire umuntu azosubira kumarana dossier indwi, ntihagire kandi n'uzosubira kurondera igiturire cyangwa gusesagura itunga ry'igihugu. Tucubake. Ama mahera yubatse ikibuga hariho amahera twatse abari bayivye. Ubu rero naraye ndabivuze, ntituzohiga imanga ko umuntu naho azoba yagenwa mu mabanga uyu munsi agacumura ejo arataha. Mubimenye.
abenegihugu murazi baguma banyandikira utuntu, abenegihugu bakagushengeza iwanje ngasanga nivyo vyiza, nzogusaba uce wandika ikete ryo gutanga imihoho utarigura maramara. Abenegihugu nibo bene igihugu kandi barazisi nimero yanje barabimbwira. Kare mwaridoze ko nguma ndababaza nti iwe umuntu kutamutunganirije uyu kutatunganije. Ubu rero nzababwira ko mwananiranye ari dayimoni bagenza, idayimoni nayo tuzoyisengera wavuye ngaho muri ayo mabanga. Tuzoyisengera idayimoni ninesha basenzi. Mwebwe mujejwe intwaro n'abajejwe umutekano cyane cyane Nyamiramabi, hariho ingeso ziguma ziza ziribonekeza. Ubu hatanguye no kwibonekeza abantu bitwaza ibintazi kugira ngo batoteze ubuzima bw'abandi. Muve hasi mubigishe, uwo n'umutima w'agakoko ni dayimoni iri kuravugiramwo, kwitwaza ibintazi ngo birozi kugira ngo utoteze ubuzima bw'abandi. Ico tugiye kukigwanya twivuye inyuma. Abo bakitwaza rero ibintazi mushaka muri murasubiza inyuma. Ico twiyemeje nk'urwego rw'igihugu, uburongozi bw'igihugu, nuko tugiye kubandanya dukingira igihugu cyacu kibe igihugu kitavogerwa. Ni muri iyo mpamvu mpamagarira abarundi twese kuva hasi dukura ibirenge hasi, kuko umunsi ugwaruka gwakura ibirenge hasi niwo munsi twataye kubona iterambere. Mu minsi yahera ugwaruka gwagenera kwega ibirenge. Ubu rero twese duhaguruke, tuzoja mu mitumba tubigishe gukunda igihugu, tubigishe gutambuka kubona imbere, niho igihugu dushobora kugiteza imbere. Ubu rero twiyemeje yuko tugiye gukora ibishoboka byose ntihagire ikibi gikorwa muri iki gihugu. Abenegihugu bumve ko bose bakingiwe, bafise umutima mu nda, bashobora gukora batakebaguzwa. Ubugira kabiri nuko tugira dutangura ibikorwa byo kugwiza umwimbu. Ejo mwarumvise ibyo nashikirije mu burimyi, dushaka yuko amatongo yose atarimye tuyaha abarimyi bayarime. Amatongo ya leta ataca ariko arakora uno munsi tuyaha abarimyi bayarime. Igihe hazozira imigambi y'iterambere tuzoheza tuyikorereho, mugabo hatari hicaye, kuko hariho abaguma bayarabaraba uko gusa. Aha rero nteyakamo abajejwe amatongo yuko bategereza kuri ayo matongo bayahe abenegihugu bayarime, hanyuma nihagira ko dukora imigambi y'iterambere tuzoheza dukore. Ikigira kabiri navuze ku gisata cy'ubutare. Twarabonye neza ko Burundi budashoye hanze ntibuzotera imbere. Ubu rero tugiye gufata uwundi mukenyuro mushasha. Twarabonye ko hari abarundi benshi b'abahinga bazi gucukura ubutare. Twarabonye ko hari abenegihugu amakoperative babishashaye. Ubu rero tugiye guhindura umukenyuro. Abimvyi b'ubutare muwe muritegura. Ubu tuzoza tubaha akazi, mwimbe tugura dushora, hanyuma gutyo muwe murose amahera kandi n'igihugu kironke amahera. Ivyo barabisavye cyane cyane abenegihugu bari mu bice birimwo ubutare. Baravuga bati none ntitwokwimba hanyuma leta igashora ikaduhemba, none ikabazo ntibazirima hanyuma bagashora, leta igashora hanze. No ku butare rero tugira dukore nk'uko, kugira ngo iri tunga kama Imana yaduhaye rituramire koko. Aha rero nsaba ikigo OBM ko cicarana cyane cyane ugwaruka mugira amakoperative, hajya mwirirwa mwicaye, ahubwo duce tuja no gucukura ubutare hanyuma dushore abarundi batunge. Ivyo nivyo vya mbere tugomba gushimikira ko kurusha ibindi, kugira ngo tuduze itunga ry'igihugu. Tugize uko turazi yuko mu mwanya mutoyi amakungu azotangarira Uburundi. Turifuza ko mu myaka mikeyi
Uburundi buzotamarirwa n'amakungu. Nico gituma tugira tukora ibishoboka vyose amahera y'agaciro yinjire mu gihugu, hanyuma tugura amahinguriro tubandanye duhingura. Turi kumwe n'Imana turazi vyose birashoboka. Nico gituma ndabwira nti tubumwe tugira urukundo kugira n'Imana igire ahimaniye. Mbere rero ni ngaha nciye mpereza nsubira kubipfuriza umunsi mukuru mwiza. Uwo munsi mukuru nabonye mwawitavye mushajije, ndazi yuko uno munsi muca mutangura kuwuhimbaza muri kumwe mwese. None rero muwuhimbaze mu kanyamuneza, twese twibuka yuko abarundi dutegerezwa kuva mu gasuzuguro, igihugu c'Uburundi kiba igihugu c'iteka, igihugu kitavogerwa. Imana ibahezagire mwese.